Utegerezwa guhinduka nimba wipfuza umugisha w'Imana kandi uhindure n'izina. Iyo umwami Yesu aguhamagaye hari ahantu agukura kandi hari ahantu akujana. Birumvikana agukura mu ngeso mbi akakujana mu ngeso nziza. Igihe Yesu yahamagara Matayo, uyu nyene yanditse igitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo canditswe na Matayo, yamukuye mu bibi kuko yari umutoza kori. Sinovuga ngo abatoza kori bose n'abantu babi, ariko Matayo we biraboneka ko yari umunyangeso mbi. N'ikimenyamenya, izina yahora yitwa yaciye ariheba yitwa irindi rishasha kuko ahindutse mushasha mu bugingo bwiwe. Yari asanzwe yitwa Lewi, ariko amaze guhamagarwa na Yesu yaciye yitwa Matayo. Ivyo turabibona dusomye mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko canditswe na Mariko, kirya gice ca 2 ku murongo wa 13. Turabisanga kandi no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, kirya gice c'9 ku murongo w'9. Uwo mugabo Lewi ariwe yahindutse yitwa Matayo, yari umukozi wa leta y'Abaroma. Yakora muri douane ku kivuko aho amato apakururira imizigo y'ibidandazwa. Nukuvuga twomugereranya n'umukozi wa obeyere akorera ku mupaka kandi munini. Murumva ntiyari muto namba, ahubwo yari umushefu mukuru, ariko yari umunyavyaha. Yesu ahageze aho kuri ico kivuko cari ku kiyaga, aramuhamagara aramubwira ati nkurikira. Kuko ijambo rya Yesu ryarimwo ububasha n'ubushobozi. Lewi ariwe Matayo ubwo nyene acava hasi aramukurikira. Mbere aca aramwinginga ngo ace muhiriwe amuzimane. Ico naco kiri mu bintu biranga umuntu yamaze guhinduka, kuko usanga akunda cane abakozi b'Imana n'igikorwa c'Imana. Yesu yaramenyereye batahana, yaramwemereye batahana arabazimana, kuko Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe. Nuko rero bariko bararya, abatoza kori n'abanyavyaha benshi, kuko zari ncuti za Matayo bakorana ivyaha, nabo baraza ku meza basangira na Yesu n'abigishwa biwe. Hanyuma y'ivyo abafarisayo babibonye, babwira abigishwa ba Yesu bati, ni kuki umwigisha wanyu asangira n'abanyavyaha? Yesu avyumvise arababwira ati, abakomeye ntaco bagombera umuvuzi atari abagwaye, kuko ntaje kurondera abagororotsi, ariko naje guhamagara abanyavyaha. Guhera uwo musi Lewi aca yitwa Matayo. Izina Matayo risobanurwa ngo ingabire y'Imana. Matayo niwe yanditse iki gitabo c'ubutumwa bwiza, kandi nico gitangurira isezerano rishasha, ndetse nico gitangurira ibitabo 4 by'ubutumwa bwiza.
Iki gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko canditswe na Matayo, canditswe nko mu mwaka wa 60 Yesu Kristo amaze kuvuka. Muri iki gihe cacu coba kimaze nk'imyaka 1966. Matayo yashishikaye gukorera Imana n'umutima ubikunze, kuko kandi Matayo yashishikaye gukorera Imana n'umutima ubikunze, kuko akazi ko gutoza ikori ry'Abaroma yari yaragahagaritse, ahita akora igikorwa cyo gukorera Imana. Araheza ahindura n'izina, ava ku kwitwa Lewi yitwa Matayo. Igihe Imana yahamagara Aburahamu nawe nyene siko yitwa. Aburahamu yitwa ngo Aburamu. Ariko amaze guhamagarwa n'Imana, Imana ikimuhindurira izina imwita Aburahamu. N'umukenyezi wiwe Sara, igihe Imana yabahamagara, Sara yitwa Sarayi. Ariko Imana imaze kubahamagara, nawe ikimuhindurira izina imwita Sara. Hari n'abandi bantu benshi Imana yagiye ihamagara ikabahindurira amazina, abo ntitwiriwe turabadondora. Na Yakobo igihe Imana yamuhamagara akanigana n'umumarayika bukarinda buca, Imana yamubwiye ati ntuciswe Yakobo, wiswe Isirayeli, kuko uniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Imana idufashe cyane. Hari n'abandi benshi Imana yagiye ihindurira amazina. Na n'ubu mu gihe tugezemwo, hari abantu benshi iyo bamaze kwakira agakiza usanga barahinduriwe amazina. Uwahora yitwa Musuma ubu ugasanga yitwa Mukizwa. Uwahora yitwa Wakera ugasanga yitwa Murokore. Mbere hari n'abandi benshi Imana igenda ihindurira amazina. Twagomba kukubaza, mbega none wewe uriko uradukurikirana warahinduriwe izina? Mbega kuva aho wakiririye agakiza warahindutse koko? Mbega ingeso mbi wahoramwo na bagenzi bawe mwahorana, mbega ubu warabivuyemwo ntukibihagazemwo? Ndakwifuriza mugenzi guhinduka, uhinduke ube umuntu w'Imana. Ico nico kiranga ko umuntu yakijijwe, nuko atera intambwe akava mu bibi yahoramwo akinjira ahandi hantu heza ho gukora ivyiza gusa. Biragaragara rero ko ico gihe aba ahindutse akaba umuntu w'Imana vy'ukuri. Ntabakiri wa wundi wa kera, abahindutse akava mu vya kera bibi akaja mu vyo gukorera Imana, agakora ivyiza, no mu mibereho yiwe akaba umuntu mwiza w'intungane. Imana idufashe cyane bene data, mwariko muradukurikirana n'ayo majambo twumvise, twongera twiga no kwiga igitabo c'umukozi w'Imana Matayo yahinduriwe izina, yahora yitwa Lewi akitwa Matayo. Nawe rero ni ngombwa uhindurirwe izina, uve mu ngeso mbi uhinduke ube umunyangeso nziza, ukora ivy'Imana igomba, uhinduke bigaragarira Imana, bigaragare no mu kibano ko wahindutse vy'ukuri, usigaye uri Murokore, uri Mukizwa, nuko wahindutse umwana w'Imana vy'ukuri. Murakoze cyane abariko baradukurikirana
kuri runo rubuga rwa Sabanerwa TV. Namba utariyandikisha fyonda sabone ngaho munsi ya video uyandikishe kugira ngo ubutumwa bwiza tuzohora ducishako uzoza urabubona mu ba mbere. Fyonde n'ubwo rukumu ruraba hejuru bagwita ngo jeme, ni kuvuga video uyikunde ufyondeko rimwe gusa, wongere ugire na partage, wandike na commentaire. Imana ibahezagire mwese, mushishikare kugira ibihe vyiza, turabakunda. Mwari kumwe na Sabanerwa TV. Ciao ciao.